Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe tuvugana nitwa Akimana Eveline. Ino munsi nifuje ko dusangirira hamwe icigwa nahaye umutwe uvuga ngo gukunda amahera umuzi wo kurimbuka. Ushobora kwiyumvira ati mbega ni gute none umuntu atokunda amahera kandi ariyo turonkamwo byose, ariyo umuntu afungura, ariyo umuntu yambara, ariyo umuntu aryamako, muri byose turayakeneye. None ni gute iki cigwa kigomba kutubwira iki? Imbere yuko dutangura reka dusenga Imana. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye cyane ukuntu wabanye natwe kandi ukaduha ivyo kudutunga. Ndakwinginze ngo iki cigwa ukidutahuze mu izina rya Yesu, amen. Rero iki cigwa tugiye kurabira hamwe kiravuga ngo gukunda amahera umuzi wo kurimbuka. Aya mahera rero naho adufitiye akamaro kenshi, iyo umuntu yayakunze cyane bica bituma amugwisha, mbere akaba intambamyi no mu rugendo turimo rwo kuja mu ijuru. Paulo yandikira Timoteyo mu cete ca mbere ciwe igice ca 6 umurongo w'10 yaravuze ngo kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagata ukwizera bitobekeranisha imibabaro myinshi. Imana yacu idufashe cyane. Igihe rero umuntu akunze amahera cyane bica bituma yama afise imibabaro myinshi, mbere bikamukura ku kwizera, kuko wama uhangayikishijwe nuko bakwiba, wamuhangayikishijwe nuko bakwica, bigatuma ivyo Imana utabiha agaciro kanini, ariko umutima wawe ukama mu butunzi cyane. Aha Bibiliya mbere n'ibitabo vya mpwemu buhanuzi biraza kuduha inkuru imwe y'umuntu twese tuzi yitwa Yuda. Uyu Yuda nkuko amateka yiwe abivuga, ntabwo yigeze atogwa no mu ntumwa za Yesu. Uri kuraraba muri Luka 9 umurongo wa 57 na 58, uyu niwe yisabiye umwami Yesu uti mugenzi noshobora kugukurikira. Mugabo Yesu kuko yabona ko muri we atagukunda Imana kumurimo, aramubwira ati imbwebwe zinini vyobo mbere, ariko umwana w'umuntu wewe ntagira ahakika umusaya. Nariko yumva ko afise ubutwari no gushira amanga ko kumukurikira, aramukurikira, ariko atamukurikiye kubera ubutumwa bwiza, ariko ari kubera inyungu amushakako. Uyu uri kurasoma mu gitabo uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwaho rw'611 canke se igitabo ca Madame White kivuga ibiganza bisenga mu rupapuro rwa 45 na 46, baratwereka amateka y'uyu mugabo ukuntu uwe iyo banaja no kugikorwa co kubwiriza ubutumwa bwiza, kubera ko ari we yari novuga umugestionnaire, niwe yari afise isaho babikamwe amahera, ngo iyo baja kugikorwa we yariherera agakuramwo impembo, mbere akavuga ati nkurikije urugendo twakoze ntabwo notwara ya gusa ayagenewe umukozi ngo akishirirako nayinyungu. Umwami Yesu kuko asoma mu mitima ngo yaramushikira akamuhanura, ariko wewe ivyo yabifata nkuko ari karamutoteza, nkuko menga aramufashe nabi yarize, agaca ahakura ishavu. Ariko Kristo we ntabwo yifuza kumusarisha mu bantu ngo avuga ati wewe uri umusuma niki, ariko yakomeza kumubikira akabanga imbere y'izindi ntumwa. Mariko Yuda we ntiyabibona ko ari ku neza yiwe ariko aramuhanura, byamutumwe mbere ahakura ishavu ryo kugurisha umwami wiwe. Imana itubabarire cyane, kuko n'uyu munsi muri twebwe harimo abantu bameze nka Yuda. Uyu munsi nta gikorwa bashaka gukora mu murimo w'Imana ku buntu. Twategerezwa gukora dukoranye ingufu zacu, dukoranye ubushake nkuko Imana yabiduhereye ubuntu. Ariko abameze nka Yuda bama bariko barasotora mu gikorwa c'Imana bakakibuza gutera imbere, bama bariho na hacu ho kwisuzuma, mbega amahera na yacu canke n'ay'Imana. Imana yaravuze ngo ifeza n'izahabu ni vyanje jewe uhoraho. Mbega nigiki gituma umuntu yofata ibintu bitari ivyiwe akabikunda n'umutima wiwe wose, mbere bikamutera no kurimbuka? Aha muri Yeremiya
igice ca 17 umurongo wa 11 yarahanuye aravuga ngo umuntu wese akunda itunga ritari igiwe ngo ameze nk'inkoko canke nk'inkware ibundikira amagi atarayayo kuko igihe ije nyeneyo ikigikura mwaya magi yayo maze gasubira kuyabundikira niko rero bimeze no ku muntu akunda itunga ritari igiwe ariko ari iry'Imana akarikundisha umutima wiwe mbere ntagire n'ico arikoresha ariko rikamutera kurimbuka iherezo ryiwe rikaba nk'iri rya Yuda yagize iherezo ribi atako agura umwana w'Imana mbere apfa yiyahuye. Mugenzi aha niwe ubwirwa naje ni jewe mbwirwa mbega tweho Bibiliya itubwira iki kubutunzi turondera ijoro n'umurango uyu munsi abantu b'abakristo ntikibatera isoni no kuja kwironderera inyungu zabo no ku munsi w'isabato mbere kandi Kristo yavuze ngo mukore mu minsi 6 ariko umunsi ugirindwi isabato yanje yera ariko abantu ntikibabuza kuva aho bari ngo bagende mu rudandazwa bagende gukora ibikorwa vyabo mbega none iritunga turondera guca ntirizohava natwe rituma tugira iherezo ribi nka Yuda. Dusome amajambo dusanga mu gitabo ca Ezekieli igice c'indwi umurongo wa 19 haravuga ngo bazoshiburira amafeza yabo mu nzira n'amazahabu yabo azobabera nk'igihumane amafeza n'amazahabu yabo ntibizoshobora kubarokora ku munsi w'uburake bw'Uhoraho ntibizohaza imitima yabo canke ngo bihaze inda zabo kuko byababereye igitsitaza co kubagwisha mu bigabitanyo. Imana idufashe cyane. Noneho ngo igihe kirageze iri tunga turondera ijoro n'umurango iri tunga twanse gutanga ngo rikore mu murimo w'Imana iri tunga rituma dufata abagenzi bacu tukabica kugira ngo tubasahure ivyabo iri tunga twanka gufashisha abagowe abafise ibibazo n'abari mu bitaro tukanka kubagera ko twama tuvuga ati amafaranga yacu igihe kigiye kugera noneho umwana w'umuntu nkuko yivugiye ko ari we ifeza n'izahabu byose ari ibyiwe agaruke maze bimwe twita ibyacu ariko atariko biri ngo tuzobishiburira mu nzira ngo kuko ico gihe ntaco bizoba bikitumariye ngo tuzobishibura maze na abo tutabifashishije nabo ntaco bizoba bikibamariye ariko kandi natwe nta nico bizoba bikitumariye nta muntu azokizwa n'ubutunzi bwiwe ku munsi w'umuhero nkuko duhejeje kubiraba. Erega na Zefaniya nyene nawe yarabihanuye mu gitabo ciwe Zefaniya igice ca mbere usomye umurongo wa 18 haravuze ngo nta feza zabo nta n'izahabu zabo bizoshobora kubakiza ku munsi w'uburake bw'Uhoraho ariko isi yose izomagwa n'umuriro w'ifuhe ryiwe kuko ababa kw'isi bose azobaherengeteza gose giturumbuka. Imana itubabarire kandi duhe umutima wo kutama twigira basatuntu twanje wo kutama tubona yuko ibintu ari vyacu ariko tubikoreshe mu gikorwa c'Imana kuko tubonye yuko igihe kigiye kuza kandi si cakera ni cavuba cane. Aya mahera twashize ku makonte aya mahera twirirwa twitakara yacu ateregwe mwibarabara ateregwe ubuhungarema abari bwo buba abagestionnaire bayo kuko twanse kuyakoresha mu gikorwa c'Imana. Cuti mukundwa woraba abantu bose Bibiliya nkuko ibishingira intare bagiye bagira amateka yo gukunda amahera aho uri kurasoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 5 urahasanga inkuru y'umuntu yitwa Ananiya n'umugore we Safira igihe baza kwifatanya n'intumwa bagiye bagurisha itongo ryabo nkuko n'izindi ntumwa zahora zibigira aho kuzana umugabane wose ngo bawusangire na bene se arawufata
yikebereza ku ruhande rwiwe amaherezo yiwe ukomeje gusoma kino gice uraza kuyabona ukuntu yaciye apfiraho nyene maze arahambwa n'umugore wiwe ashitse bamubaza ati mbega ibindi byo mwagurishije mwajyatongo nawe avuga ati ni ibi nyene maze Imana iramurakarira kuko Imana atari umuntu isoma mu mutima nawene arapfa baramuhamba. Nta maherezo meza nk'uko twabibonye umutwe w'icigo uvuga ngo gukunda amahera inkomoko yo kurimbuka canke se umuzi wo kurimbuka. Natwe ntabwo ari yacu kandi nyeneyo ayiteguye kuraba ico turiko turayakoresha. Twe twahawe kubabazizwa bintu, reka rero ivyo twashinzwe tubikoreshe mu gikorwa c'Imana, turabirabishemwo abagowe, dufashe imfuvyi n'abapfakazi, turabe abari mu bitaro. Hariho abantu batagira ico bambara, niho tuzobwirwa ya majambo meza Kristo yavuga ngo nari nshonje murangaburira, nagenda gusa mu mico nambara, ngo nari ngwaye muza kuraba ukomeze. Maze natwe tuzotangazwe no kubaza umwami iti mbega ivyo twabigukoreye ryari. Nshuti mukundwa wariko urankurikira ukurikirana n'iki cigwa, ico no gusabira nuko womenya ko uri umuzezwa bintu maze ukoreshe ivyo wahawe nkuko shobuja yakugenye, maze ubwo agiye kuza azosange twarakoze ibikorwa vyiza bishimwa, maze aduhe igitsibo ciza c'ubugingo. Nivyo nsabira n'umuntu wese ariko arakurikirana kino cigwa mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere duheraheze n'isengesho. Data urakoze cyane kubw'iki cigwa ciza, ndakwinginze ga mwami ngo ugitahuze twebwe ubwacu tucigisha, ugitahuze n'umuntu wese ariko aragikurikirana, kandi ubuza gukorwa ku mutima wese uze kumuha kwihana mu izina rya Yesu, amen.